gaye buriya Landry gabashaho bizogenda gute hinge subire telefone Olivier numve ko yitaba irasona ntiyitaba ariko Olivier gayeme nk'ubari muri bya bintu byiwe bishoboka ateza kumfasha ibintu byaranze byo gusazira mu nzu jewe dutegerezwa kumufasha bya bintu byo kunuma atazi kurondera hinge ntume nsiga message kwa Olivier ya activité turatuvuyemo ya Sara ngene bavyorganije ingene badekuye ayo bisa neza cyane hewe dore video chefra j'ai tellement aimé en tout cas twihute rero tugere tunyarutse ndarusha kandi cyane ivyo ijo wajyamye utevye reka asakazi kenshi ngatoye sinzi audio mbona ya Claudine yandungikiye okay reka ndayumviriza imbere yuko ngenda peut-être yuko agomba ko ndamurapera okay Olivier umva ndagutelefona ntunyitaba maze igihe ndakurondera kandi ibintu twavuganye byaranze ariko gasha ntubona ko 2020 iraheze hasigayemo iminsi mikeyi haciye imyaka 3 ndakwinginga vraiment nta kuntu wafasha Landry akubaka we ntubona ko akuze wewe ba Johnny ba Frank bose barahejeje barubatse bageze ku bana babiri ariko Landry aguma azunguruka gusa na Bibiliya mu kwaha sinumva igituma mutamufasha nimba muri abagenzi nyabo ukagira nka kujya anye urabona hari wigiye muhura hakaza udukobwa nyene dukerebutse kandi je ndibaza ko Landry rero kujya kuntanumye tumufashije yorondera umukobwa kerebutse kuko nibashobora kunuma bose bakaba mu nzu bose banuma oya ntibikunda ntiyomenya no kwakira abashitsi ifo kurondera umukobwa kerebutse muri bajya bose bajya bagira amaprotokoli bajya baririmbye hajya mwarabuze vre mu muntu murangira kwe nta kuntu wobikoraga Olivier ko nzi ko ukerebutse wewe ubu bonye nko kuri Noel nta bintu by'amakesha muzogira cyane ndabizi oya kerebuka sha Olivier ndagusabye vraiment wumvirize message yanje kandi uze kunyishura uyu mwaka asigaye iminsi mike mugabo nawe 2022 ntizere tumuraba gutya erega iminsi yagiye sawa rero uzoburambira ingene mwavuganye cyangwa ingene wabipanze okay undamukize Natarisha sawa bye Claudine yahagurukiye Landry tutamuronke mugore sinzi kumuva imbere akivyo bintu amahoro tuzomuronkana kabisa ya urumva rero jenase kumwitaba sindabona uno urangira Landry donc bigusavye kuva kera yo amaze kigihe okay amaze kigihe mugabo atavye babwiye ubona gute ka Francine aho ntumvise ivyo Claudine aje kubwira connect bose ari babiri bo bara abantu bibishusho batavuga wumva ivyo ukunda ntibiku oya shaka Francine nako nakanyamahoro nkawe bazobahonda bagasanda gusabye bazi ya famille ko Landry nabona ko Landry atekereje bazobaminya ndagusabye ifu umwaka mwe umuntu acangamutse heko from hako jewe ndavyihweje ufu murondera Juliette yo Juliette wafa mu propose ikiziriko kugira ndamuhe yiyahure yimanike kubera Juliette niwe urabona amanyama yako kajya gakobwa reka Natali we nukaze we ntibabwe ni mwabanye muri ya serure de prière erega karanasenga ukamenga kariko karateruriza Imana mwebwe mubabazwa n'umuntu afise azica ashaka rega no gusenga Imana uzicurondera ni vyiza mwebwe rero muhuye n'umuntu azico yifuza ari vraiment direct bice baterwa reka ko murira mu nzu kajya kana ama yuko Landry tumwandikisha akaja muri club ya karate kajya kana ubobana mu nzu je niyo kari abazo mugwanirira rero niyo kari muri protocole je sincaho kari biro urabona igitsure cyako none je ntitwigiye tugihura nti baravuga ko mfise igitsure ko ndabigitsura abantu none ntiwandiraze ntivyakunze twiko tuvugana ivya Landry ivyabona vyo urazi ko bitarahera neza ntibirahera
nata reka tugume mu vya Landry umva tuvuga ngo abantu babiragere mariage ivyacu tutarabiheza idashakura bigitsure no oya ntavyo wacu mbona igitsura ariko naragiprefer naragikunze oya usanga gikunze na reka tubandanye sha tuvugane ifoko Claudine ndamurapera basi nimfise n'izina ka Lopez ubona gute ye baba we akanyugunyugu nkakajya ahubwo nizwe Jennifer Lopez mu mwatamba ushaka kumbagira mariage utunyugunyugu twinze urabona kaya karaho kari karatera ambiance kare n'urujaga urabona yasurire udufosete nyene kasi ivyo urugo samafosete gubaka amafosete ntibubaka urugo ndagusabye waza abantu bokoba be kwarinjira muri igenzu nk'isoko turuta urabize neza ko Rafa Pasi twagize rubanza ataratucana nge gato yaraducana muje ngo tuje kuraba mesha wa muntu wa mugiye kuno kuregize yitwa ute mwebura Aloise ndibaza urumva araducanganya dushitse duje dusanga si hari ngo yege mu rundi rubanza uyu muntu wumva ameze gute deje ntafatika oya nakano gafise impuhwe nyinshi burya wamenya na histoire ya gafasha abantu oya gufasha siko kure gufasha abantu bose rega dushaka yuba ku rugo gwiwe none ntiyumva ko yofasha na Landry ako je no proposer Fatou je trouve que Fatou ari organisé yameze neza ahubwo je Fatuma Fatou ndagusavye bamuzi umwatekereje umwe ari organisé ariko ndavugira hejuru ariko uri imagine ujya bagize mariage na Landry ni byiza cyane je ndaza ko inzu yabo ntosubira kuyitumbera kubera umuntu amategeko nkujya Asha ndabikunda kujya rero uminga n'umufilozofe yaba yanumye niyo mubajije ikintu ubona kimize ukuntu ntibamwerura ko ntibamuduga nico mutinya abantu kare ahubwo bizaba biri bien organisé je nyazi ko fatari sawa ahubwo je uminga yarashishwe ahubwo rero umuntu yamarika ari wenyene ntazi gushikira abantu Landry azogera ko bavuga ahure n'undi yashishwe neje kutuvugana na Fatou kandi arafise abagenzi kandi ari très profonde uge mugore nuko mutarafata umwanya kumwumviriza apana ubunyugunyugu nka Lopez atazi nico afashaka mu buzima urazi wadumva ko ugira unyicira umuti reka tunyarutse jewe birabire dutanganwa jewe Claudine ndamurondera ndamugira arondere Fatou nara ya telefone yawe none nari ngorane sinshaka kumurondera nanje twayumvirije hamwe reka ndaconnecta Lopez ifo ko ndamuconnecta Lopez bafatanye ariko urumva Landry Lopez n'amazina arajanye Landry Fatuma cizmo akomana hewe reka tunyarutse tuje kwitegura babashitsi n'ahandi ibi ndabona yuko umuntu atobivamo nzo mwironderera Claudine nabwo nzovugana na Landry tout simplement mbe kuri ndaguca kuri Claudine je nzoca kuri Landry point bar numva yuko dabora bishaka hamwe numva ari sawa je ndamupropose Fatou je mbona bose ndababaye kubona iyo audio ndayikumvishije iyo ndayumviriza je nyene aho wasanga imana nkoresha hewe reka tugende mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose kaze muri baho ibiganiro mutegurirwa na Nathalie na Olivier nizere rero yuko aka gakino mwagakunze nako ba Fatuma aho bari hose Juliette kure Landry Lopez bose en fait harimo ibintu bitandukanye tugomba kuvuga par rapport y'aka gakino ikintu ca mbere nuko abantu batarubaka bamwe bageze cyangwa bari mu myaka culturellement barafise ingene basubisa pression idasanzwe mu buryo bwa famille yarabakobwa yarabahungu na cyane mu bantu bito ko basenga turafise ingene twama tubaza mbe uzobwira mariage ryari mbe uzodutumira ryari mbe uzoduha inzoga ryari ubwo ntubenga gose ya certaine culpabilité itebika kuruhisha cyane rero nagomba kubabwira yuko en fait kuburi célibataire ntabwo ari umuriro aho wogerageza kubufuya tupri kandi nagomba kubabwira abubatse sukari bose baryohewe harimo abubatse bicuza bamwe bavuga bati sije nari kubona kumbure iyo mfata imisi cyangwa ibinitayemo niki kuko bubatse neza gose kandi harabari bonye n'abaselibateri bameze neza cyane isigura yuko sicuza gukora canke suwo mubakanye atanga urufatiro rw'umunezero wawe urubanza
canke urugo canke abana si n'umubakanye suko wavyaye abana canke wagiye mu rugo ko ari wo vy'ukuri uronka amahoro n'umunezero sibo soko y'umugisha y'umunezero wawe nivyo ivyo ni nk'ingaruka z'umugisha ariko sicyo kintu twari dukwiye kwiruka inyuma. Hari umuntu yigeze kuvuga ngo mariage ngo ntabwo ari novuga ikibanza c'umunezero c'amahoro yagerageje kubigereranya avuga ati mariage en fait imeze nka boîte vide amahoro n'umunezero n'ibyishimo umugani w'abanyarwanda uzosangamwo nuwo muzozana mwese nuwo muzoshiramo rero nimbura umuntu akubita pressio abandi canke bagushirako pressio nagomba kubakubwira tuza ugendere mu mwanya wawe. Hamba ikindi naco ni paraporo y'ibibazo bakunda kutubaza ngo none ngo niyihe temperament ngo jefisi temperament ngo narimenye ngo ngira temperament noronderamo uwo tubakana natari hari ntayihari nta nkuko twigeze kubivuga umwanya munini cyane nta temperament mbi nta temperament nziza kenshi ibiboneka hanze ibigaragara nibyo kenshi dukunda kuri kinyoma donc ubipimishije amaso uvuga ati abasanga bashwashwanutse kandi byasa nkuko umenga arakunda abantu niba umenga tukushira imbere bo kenshi bavuze ati ndi kumwe n'umukorehike benshi baravuga ati we muntu ayo dushaka ko umenga rimwe amahari menshi siko bimeze mutabure ko Paulo yari umukorehike kandi yarafise ubutunzi budasanzwe rero hari abantu benshi bafise intege nke ni nguvu bijanye n'amatemperamo yabo bisigura suko umeze gutyo kuko benshi barabitubaza ati je meze gutya none iyo nsishobora kamera none nshira inzira nibaza ko ico ari kosa umuntu yokora kuko umuntu niyubaka kuko azi temperament yiwe kandi nibaza yuko ari yo piège kenshi n'abantu ariko boshobora gukora abumviriza izi enseignement bakibaza ati ubu narabitoye ngira ndabigenze kuno cyane iyo turiko turavuga ivy'amatemperament ntituriko tubaha ama formule atuma muco muresisa ibintu byose novuga n'utuntu duke tubafasha kugira ngo mwimenye mushobore kumenya abandi ariko ntibibakura amaso yanyu ku Mana kuko nico gikuru ikindi naco uwo mwubakana natarari ngaha ni ensemble nivyo arafise personnalité cyangwa temperament yiwe mugabo ni ensemble yakahise ni ensemble y'ivyo yize ni ensemble y'ibyamukomerekeje iyo duhura n'iyo ensemble y'ibyo bintu byose si temperament gusa bisigura yuko umuntu ashobora kugira ikosa akihenda ati aba bameze gutyo nibo nkeneye kubera ameze kuno ugasanga hari ibintu byinshi inyuma cyane bihari nibyo twahisemo byatutumye tuba mu ngorane bisigura muri ico gihe umwana w'umuntu ari mu ibintu byinshi ari tellement complexe ariko kenshi ikintu gikunze kuba nikihe nuko kenshi aba introverti usanga babatire n'aba extraverti kuko umuntu wese abatire n'icyo adafise nka Nathalie yari umu introverti urabona yuko yakwezwe none baracari kariko karaza ariko no introverti donc arakwegwa n'umuntu mu extraverti muraraba kenshi mu makouple uzosanga abo bantu baruzuzanya kandi nibaza yuko n'imisi ya mbere umuntu abikoresheje umutwe yavuga ati no je ndakunda abantu bameze nkanje mu mutwe wanje franchement nanje nabona yuko nugira urugo n'umuntu ameze nkanje atuje ameze gute kubera ko nibaza yuko dukeneye uko umuntu asa ariko burya nibaza ko Imana ari yizi ico dukeneye rero abandi bari mu butunzi rero je nahantu cyo twarumarse nuko kenshi sitegeko kandi ntibibe misi yose aba melancholique bama bari kumwe n'abasanga aba colérique nabo bakajana n'aba phlegmatique kuko ce sont nibo bantu bari très à l'opposé urumva nibaza yuko Imana ifise mu butunzi igutangaza est-ce que umucolérique bashobora kubaka bien sûr ariko barafise amadefi barahari kandi nkuko umumelancholique n'umumelancholique bashobora kubaka barafise amadefi nkuko umwe wese no naye mama n'umuntu umumelancholique n'umucolérique barubakana bafise amadefi nta rugo ruri parfait bijanye n'ingene umuntu ameze ni naco gituma nagomba kurangiza ndababwira igikuru no kuyoborwa n'Imana muri iyo migenderanire hagati yawe n'Imana umviriza ijwi rya mpwemu umviriza uko Imana ikubwira biciye muri communion yawe n'Imana Imana izokuyobora kuko wibuke urugo n'umugambi wayo imbere yuko uba umugambi wawe nibaza yuko hari verset biblique sinzi mu kirundi ngene imeze yuko une corde à 3 fils est beaucoup plus forte qu'une corde à 2 fils umugozi ufise imizana
ibiri ufise umuzana umwe uracika facilement iyo ufise imizana itatu ya papa uyu rero bisigura yuko turakeneye Imana nibaza ko ico kintu twama twihenda ko kandi ico kintu nakozemo niko sananje imisi ya mbere kwibaza ko urugo rwaje na urivye ushikaho ntahura yuko hariho equation ntataho Imana ntayishizemwo ntaco bimaze ego hariyo rero série nyinshi twagize ku makombinaison ya matemperament murashara kuyikurikira kuri YouTube irahari kuri channel yacu yitwa Baho podcast ubifuza wese kuyiraba arashaka kuyandika kuyirondera nama video nama audio gusa nibaza ko abantu peut-être bashobora gutangara bavyumvise nama audio gusa ko niyo twatangiye kuyumviriza ariko vy'ukuri birashobora kubafasha Imana rero ibahezagire aho muri ko muritegura Noel n'impera z'umwaka haraka video ndibaza tuzogira vendredi prochain nizere yuko nako muzogakurikira kandi mubandanye mudufasha turagovye gushimira cyane cyane abantu badufasha kuzidifiza nagomba ndagusabe personnellement wewe nimba iyi video wayikunze dufashe yipartage abandi turashimiye abari hari watwandikiye ari muri Corée du Sud naratanga hari muri Addis Abeba hari abantu benshi aho tunibaza ko tuzogira liste y'abantu cyane ko biratukora muri Maroc bose Kampala n'undi yari Shebuke Jobene Imana ibahezagire mwese umunsi mwiza w'amahoro